ndakubwira ati ni indirimbo igaragara ko iriko iraboneka neza, indirimbo iriko irakigwa neza, indirimbo ndakubwira ati nabona iriko iraduga neza ku mavyuza, aho benshi n'abamwe n'abandi bariko baravuga ibijanye n'indirimbo Sambolela, benshi bariko bayihuza n'indirimbo ya eazy mwese muzi mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yaririmbye indirimbo yise Sambolela, indirimbo bariko baravuga ati mbega Dramati yoba yagize copy, ariko nanje nk'ivyumva nasimbiye ku rubuga rwa YouTube maze nshobora kumviriza indirimbo Sambolela, ndayumviriza umudiho, ndabifatanya n'umudiho indirimbo Sambolela ya eazy. Muhundi ntomusi tuvuge ku ndirimbo Sambolela, indirimbo iriko iravugisha abafana benshi b'umuziki ndundi, ni indirimbo y'umuririmbyi Dramati, umwanditsi w'indirimbo Madamu, umwanditsi w'indirimbo Itampolize, umwanditsi w'indirimbo Hoshi n'izindi nyinshi mwagiye mukunda muri industry kabiri gatanu ndwi. Muhundire tube kumwe mu kiganiro Burundi and Talent, aho tuje kuvuga ibijanye n'umuziki w'u Burundi neza na neza, no musi tukaba twibanda ku muririmbyi Dramati. Muhundire jewe tube kumwe ni One Boy Valaskira from GNT Paradise aka BBC. Ndakwibutsa ko iyi ari televiziyo yawe ukunda cyane ariyo Miracle TV 257. Tube kumwe mu kiganiro cyacu Burundi and Talent. Indirimbo uno musi ikaba yasohotse mu masaha yo mu gitondo, ndakubwira ati ni indirimbo igaragara ko iriko iraboneka neza, indirimbo iriko irakigwa neza, indirimbo ndakubwira ati nabona iriko iraduga neza ku mavyuza, aho benshi n'abamwe n'abandi bariko baravuga ibijanye n'indirimbo Sambolela, benshi bariko bayihuza n'indirimbo ya eazy mwese muzi mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yaririmbye indirimbo yise Sambolela, indirimbo bariko baravuga ati mbega Dramati yoba yagize copy, ariko nanje nk'ivyumva nasimbiye ku rubuga rwa YouTube maze nshobora kumviriza indirimbo Sambolela, ndayumviriza umudiho, ndabifatanya n'umudiho indirimbo Sambolela ya eazy, numva mwengana indirimbo bigenda bihubanye, numviriza melody hose birahubanye, numviriza message hose birahubanye, sanga byonyene bihuje izina ryonyene gita Sambolela, mvuga ati bya bintu bavuze kumbure sivyo, cyamvuga ati bya bintu kumbure sivyo, cyamvuga ati none ni gute abafana bavuze ati indirimbo Sambolela y'umuririmbyi Dramati w'umurundi bariko bayihuza n'indirimbo Sambolela y'umuririmbyi eazy w'umunyarwanda. Cyamvuga ati kumbure niho bahagiye mu kwa kwiyenda gutoyi kw'abafana bakunda gufatanya ibintu n'ibindi bagomba kubyitiranya, kumbura atari ibyo. Ashemvuga ati reka nyarukire rero ku rubuga rwa YouTube rwa Miracle TV 257 maze mpumurize bajye bafana bariko baravuga bino bintu, bagenda baravuga ati indirimbo kumbure umuririmbyi Dramati yakubise copy umuririmbyi eazy, nakubwira ati bino bintu sivyo, gerageza mumvirize indirimbo neza, gerageza mumvirize indirimbo neza kandi melody, beat ndetse na message ntibisa, ataruko indirimbo bihuje izina gusa yitwa Sambolela, ariko ibindi byose ndakubwira ati naho bihuriye. Simbira ku rwego rwa Dramati wumvirize indirimbo maze uragenda wumva ko indirimbo ataramwe bihuriye. Ndakubwira ati kandi umuririmbyi Dramati ni wa muririmbyi dufise ariko arakora neza, ariko arakora ibishoboka byose, ni wa muririmbyi twamenye ku ndirimbo yiwe Madamu, maze YouTube yiwe kigende twika indirimbo yiwe iratwika, ariko ndakubwira ati ko Dramati atarahereye ngaho kuririmba, kuko mu muzi ni mu ndirimbo yiwe Vovota bari kumwe n'umuririmbyi MB Data, ari naho abarundi abantu isinzi bamenye iryo zina Dramati mu ndirimbo yiwe bari kumwe na MB Data yiswe Vovota. Mu nyuma tugenda tumubona mu marebo akomakomeye nka Bantu Boy, aho yagiye aririmbira indirimbo nyinshi tumenya mwana za Itunda, aho twagiye tubumenya Dramati ari muri Bantu Boy aririmba indirimbo yise Itunda, ari kumwe n'umuntu legend Big Fizzo ariwe CEO wa Bantu Boy, maze bigenda bimukira inzira
bimucira inzira maze amaze gukora YouTube yiwe yise Dramati agenda sora indirimbo yiwe yise Madame. Indirimbo igenda ibikora neza, indirimbo igenda imenyekana, indirimbo igera kure cyane, yongezamo tamporize nayo yiza inoze inzira yari yaharuye, maze ibintu byo bigenda neza cyane. N'umunsi akaba ari muri benshi tubona nk'icitegererezo umuziki wacu mwiza w'u Burundi. Ati bino bintu bifise ahantu bizogeza umuziki w'u Burundi, nakubwira ati bino bintu biraryoshe cyane, sivyo? Rero nkuko tugenda tubabwira ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu bihimbaye bitagasa cyane. Ndakubwira ati bandanya mushigikira rero umuziki w'u Burundi mutitayeho uyu nuriya, maze dushigikire impano zose. Dramati tumushiremwo ingufu nyinshi cyane, indirimbo yiwe Sambolela igere ku mavyuzi menshi cyane mu gihe gito, maze abandanya akora umuziki w'u Burundi, maze abandanya ugera kure cyane. Idarapo ry'u Burundi bandanya rihungabana no mu makungu. Nayo tubona ko Dramati ari wa muririmbyi aronka ama concert menshi cyane hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Bigaragara ko ari wa muririmbyi ariko arakora cyane, bigatuma idarapo ry'igihugu rihungabana no mu makungu. Reka rero ndakwibutsa ko twari ko turaganira ku bijanye n'indirimbo Sambolela. Ndakwibutsa ko ari indirimbo ifite amasanamu meza, indirimbo iryoshe kumviriza, indirimbo ihimbaye, ibintu byose biryoshe. Ndakubwira ati yari yitonze, arija muri studio arakora ibintu bimeze neza, afata amasanamu meza na kamera nziza, ibintu biratwika bimeze neza cyane. Ndakubwira ati bandanya rero mukurikirana Miracle TV 257. Ndakubwira ati jewe naho yundi munsi ni one boy Valaskira from JT Paradise KBBC. Ciao ciao.